Amahoro y'Imana abakunzi ba Bienfo ndabaramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese bivanye naho muherereye mwaba mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndabaramutsa cyane cyangwa se nimba muri hanze y'igihugu ndabaha ikaze ubwira kandi mu kiganiro cy'ikibirago tuguma dukore tuvuge cyane cyane kuko birabera hakurya ya Rusizi hakurya y'amazi niko bavyita nkuko musanze mubimenyerere nako tuba tutwe nagomba ndije nyene muri studio turi Nyabutatu turi mbe ajya mumfashe kata kantu kinyabutatu Imana yihaye nakaye amashi Butatu bweranda bien sûr Butatu bweranda kabisa twahegereye mumaze kumva ntabwo Butatu bweranda abasinda gushigikira kabisa kubera iyo n'umwadive ivyo nivyo muri katolika kandi abadive ntwe Butatu bweranda murabwira Imana data Imana mutima mweranda kabisa turavyemera Petero itari tida kwa turogose navuze twakoze Inyabutatu nimwe Imana yakora Butatu bweranda oya nk'imwe Imana yakora kumwe yavuga ati ni Imana mwana Imana data Imana n'umwere nuko rero biri mwamaze kuvyuma ko ntari nyine muri studio ndi kumwe n'umusesanguzi ndi kumwe na Codido Black reka mere kwa Codido Black hamarampira agapira umusesanguzi asante sana Benita MC ndabaha ikaze abakunzi bose ugiye kubana namwe mu kiganiro cy'ikibiriraho nkuko Benita yavuze ni byinshi tugiye kuganiriraho aho yavuze tuzo kwibanda hakurya Akanyaru tubaza kwibanda cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'ubundi ko hari byinshi byo havugwa dusimbe n'imipaka tubabwire ko vyiriwe ku butaka bwa Kongo ubona yuko abantu benshi hari amakuru yiriwe araduma ibihuha amakuru ya nyayo ariko ndibaze ko ari igihe cyiza cyo kugira ngo dushobore kubana namwe tubabwire ukuri kw'ivyiriwe ku mirongo y'amakuru kubera ko tuba twamaze kuba twabiteguye dushobore kubibasangiza umusesanguzi ari imbere ya kamera nawe arafise indamutso yiwe nko mico y'ikirundi bivuga nabo banze abaramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bwe mwese abakunzi ba Bienfo namwe bakunzi ba Cody Empire ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi muri abantu beza kabisa reka sinda nabatevye tubaha ikaze muze tubane mu kino kiganiro nuko sasa bwana musesanguzi nkuko Benita yavuze tugiye kubana mu kindi kiganiro tuyaga ibintu byinshi ariko imbere yuko twinjira ku mirongo y'urugamba imbere yuko tuvuga ubuce bwafashwe imbere yuko tuvuga amadrone n'ibindi byinshi byagiye biravugwa no munsi ku mirongo y'urugamba imbere yuko tuvuga indege zigiye zitandukanye zakoze ibidasanzwe ariko reka tubanze yagi kino kintu aho abanyarwanda n'abakongomani barindiranye igishika cyane ibiva mu ruzinduko rwa General Neva yagiriye mu gihugu cya Kongo berekezo ya Mugiri na kabiri Kinshasa abakongomani n'abanyarwanda bitegura ikiza kuvamo kuruta abarundi bwana musesanguzi ico kintu akibona ko narijya tubona neza yo kwantira ka hari abantu no munsi nejo batiriwe basinzira kuri ruzinduko rwa General baguma bakeneye gusa kumenya aha rero ndibaza simbeshe Cody ntabwo beshe mu by'ukuri abakongomani abanyarwanda nibo bantu ba mbere bafise amashagaga cyane gusumba abarundi yo kumenya ibigiye kuva muri ruzinduko rwa nyine cyubahiro hariya muri Kongo tuvuye ko ari urusaku no ntabwo ari urusaku ibi bintu mu by'ukuri nka je umurundi bintera ishema cyane hari umunyarwanda twahoze tuvugana ejo turi kuvuga ku by'uruzinduko rwa nyine cyubahiro acambwira ngo urazi ngo wagiye kurobeza ahantu ngo abana bo mu rugo ngo kaza bakubwira ngo Taiwan ukaza wumva mu papa wo mu rugo akubwiye ati umwirukana nkandi ati kare umwana mu bandi ngo urazi ngene ngo uca wimva ngo umeze fresh ngo rero ngo mwita se barundi ntimukomeze kibaza ko ari wanyu gusa tumusangiye n'abantu atujya adufitiye akamaro gusumbuka agafitiye abarundi ni semakuru ndambwira nto nawe exagere ati c'est vrai ujya akamaro afitiye abarundi ni devoir ziwe ati mugabo twebwe akamaro dufitiye si devoir yiwe ni nyongera rero twebwe dufitiye akamaro cyane gusumba mwebwe abarundi mwebwe abarundi kuhakora bijya byose biri mu ma devoir afise bazavamo twiye bishobo bikunze mwivye ariko sinibaza ko byo kubona
sasa sinzi ko twogira gato tuvuze kuri runo ruzinduko rwa nyinicyo muri Kongo. Mu by'ukuri mu mbabarire abakunzi ba B-Info n'abakunzi ba Kodi Empire, iri jambo nzorisesangura neza ejo. Iri jambo nyinicyo yavuze muri Kongo riremere cyane, aho yavuze ngo umusango yavuze amajambo menshi, urabingenera ibintu by'isi bimeze. Nyinicyo mu majambo yavuze ijambo ritanarenza n'imisegonde 30 yashikirije nijye abantu bagiye baterura, ibyo ryateye ubwoba. aho yavuze ngo abakongomani n'abarundi dusangiye umwansi. Nta masegonde 30 ijambo ryafashe. Mu majambo yavuze menshi bafashe akajambo k'amasegonde 30 konyene barakagagamisha bagashira ku mbuga nyinshi. Ejo tuzoza tibasobanurira mugabo puro mama ku bantu badashobora kubitahura ni kubera iki. Mu bisanzwe umwansi w'abarundi nkuko nyene icubahiro yongeye kubisubira, ega sibwo bwa mbere yarabivuze, yabisubiyemo. Abarundi dusangiye umwansi n'abakongomani. Mugabo kandi mazi iminsi ndiko ndamedita cyane ku mwansi Uburundi busangiye na Kongo. Wariwe nta utamuzi nta utamuzi, rega wosa nk'ujya twibaza atari we yavuze Monshera bashobora gusanga yivugiye umwasi w'ubukene. umwasi uwo nibaza woramutse ariko msesanguzi ntabwo kine mu ijambo wibuke neza yuko kino kintu Tshisekedi nawe nyine yakivuze muri igihe baheza gukina match akaca kugira ijambo avuze mu diaspora muri Amerika. Sinzi ko mubyibuka yaravuze ngo umwansi twari twibaza ko ari nitwaze ko ari imipantaro yacu gusa. Yavuze ngo umwansi wacu, yavuze ngo abarozi n'inkozi z'ikibi nitwibaze ko bari mu Rwanda gusa. Bari no mu ano majambo no kuratu yahuze. Mugabo rero je sinje guza amajambo ahubwo nje kwerekana umwansi abarundi bafise basangiye na Kongo, sivyo? Mu by'ukuri n'amateka novuga aguma yisubiriza. Mugabo mbabazwa cyane n'ingene hariha abakuru b'ibihugu aya mateka atigisha cyane, sivyo? Ubundi umwansi w'Uburundi niwo wa Kongo. Erega ni nawe mwansi w'Ubuganda. Ni nawe mwansi wa Tanzania. Ni nawe mwansi w'u Rwanda. Yes. Numwansi w'akarere. Numwansi w'akarere, sivyo? Je ndibuka ndamaze iminsi ndanabisobanurira abantu. Mu bisanzwe ugiye kuraba ivuka rya CNDD FDD, sivyo? Ivuka rya CNDD FDD ryabaye mu buryo ubisobanuriye abantu batubitahura mu buryo bworoshe, sivyo? Kandi ugiye kuraba ivuka rya CNDD FDD ntaho bitaniye namba n'ivuka rya Wazalendo. Hasi ko matahura ivuka rya CNDD FDD ntaho ritaniye n'ivuka rya Wazalendo. Uti kubera iki? Abatumye CNDD FDD ivuka nibo banavyaye na Wazalendo. Subiramo ako kantu. Abatumye CNDD ivuka nibo bavyaye na Wazalendo. Mvuze ko CNDD FDD na Wazalendo ari amahasa. Nimwazi ko mumariza ngo kandi Wazalendo ari ma ex mayimayi. Usibye gusa ko none amahasa atangana n'abaho. Arona amahasa y'umukobwa n'umuhungu. Genda afite umugenzi yavuze ngo atenda amahasa ngo ngihasa rimwe rivuka ngihasa rya kabiri ryavutse après 2 ans. So reka ndabisobanura bino bintu kugira ngo abantu bitahure, sibyo? Mu bisanzwe CNDD ntabwo higeze habaho umugambi yuko yuzobayeho igomba kuvuka. Si projet twubanga abantu ngo ni projet bibize anoterme barayitegura ngo tuzogire ngo mahari twite CNDD FDD bigenda uku nono. CNDD FDD yavutse ikibiriraho kugira ngo ize guhabuza
demokarasi twari twararonse hama duca mu myanya y'intoki sibyo niko byari bimeze ibi kandi niko biri iyo demokarasi imwe ndadaye yaharanira tuzi exactement kiwi sibyo hama icidusha mu myanya y'intoki gute byananiye bamwe bibwira ko bavukanye imbuto zo kurongora bonyene kwihanganira ikiringo kimwe ca Melchior Ndadaye baramwica ku mezi 3 none ubu haiziya kingahe badasubiye kubona ingoma y'u Burundi ni myinshi tuvugana irarenga 200 kure niyo sibyo sasa aba wazarendo nabo ugira ngo harabayeho ngo projet yo ngo hazovuka abakombata wapi naba bavutse kubera ko kakagwi nyene katanguye kwica abavyeyi babo bashiki babo gasambanya banyina n'abashiki babo tusa nabo bavuka mu nzira yo kugira ngo bashobore kwigwanaho sibyo kandi rivuka rya wazarendo mw'abantu mwe rirashobora kuzotuma ivyo CNDD FDD yazanye mu Burundi bibaye no muri Kongo baronse demokrasi nyakuri no muri Kongo no musi ntaho baragira muri Kongo wapi kabisa tubeshane reka ndababwire rero aho bihuriye no mu Rwanda mwabivuze nce ndatwenga burya mu Rwanda hari umugwi bita FDLR FDLR hamwe no si ntera hamwe FDLR ni hamwe uratandukanye buye kure niyo FDLR cha iskere cha leta ni nkuko unda kwajije ngo urabona intera hamwe rwarugwaruka ruhurikiye mu mugambwe wari ku butegetsi kiryagiye umugambwe wa Juvenal Habyarimana sibyo umugabo FDLR numuhari wavutse uvukiye mu buhungiro inyuma yaho abenegihugu b'abanyarwanda bahunze leta ya FPR Inkotanyi basanze mu buhungiro kubicirayo hacavuka umugwi bita FDLR kugira ngo baze barigwanaho baze barakingira zijya mpunzi z'abanyarwanda contre amabi bari kwarakorerwa na FPR Inkotanyi urumva ko ari ibintu bitandukanye aba FDLR si twumva yuko ari nk'i RDF yitwara RDF no munsi aba no FDLR n'umugambo FDLR n'umuhari witwaje ibigwanisho FDLR igisigari cya Habyarimana cyitwa gute hariya RDF yari FAR yari FAR rero wumve ngo aba FDLR nabo baje kuvuka muri bwa buryo CNDD-FDD yavukamo n'abawazarendo rero umwasi w'abakongomani nk'uko nyene icubahiro yabivuze niwe mwasi w'Uburundi burya iyaba mu Rwanda hatari hayoboye FPR Inkotanyi ni nkuko no kugira abanyarwanda ati umwasi w'abanyarwanda niwe mwasi w'Uburundi mu yandi majambo iri jambo nyene icubahiro yavugiye muri Kongo byaje kuzuza neza bya jambo yavuga aho yavuze ngo abarundi n'abakongomani turumwe Uburundi ni Kongo n'Uburundi aha gusa dusigaje gusa kubona bagize kimwe bita ngo ni coopération militaire uzotera Kongo azobateye Burundi n'uteye Burundi azobateye Kongo kugira ngo Uburundi butewe Kongo izihagurukana ingufu zayo zose kwivura umwasi yabateye cyane Kongo itewe n'Uburundi bahagurukana ingufu zabwo zose kwivuna uwo mwasi yes ibi rero niko mu majambo make bisobanura ariko ku munsi wejo nzogiza ko mu bisobanuro bwimbitse kabisa kugira ngo dushobore kuba twabisobanurira abantu badukurikirana bavyumve neza iyo bino bintu bigamije bije mugabo rero nkiri kuri point
dusaba abantu turi kumwe live bagire like kabisa Benita yagira oya sinavyibagira ko narindindiriye sindamushiriye mu tsanguza banze tanga icyumviro ciwe hama kugira ngo kodavuge twamaze kuronka like ni nke cyane niba dutera iteka nta kindi dushaka baranabizi bajange ngo tuvuze ngo zigira ziduge hari umuntu nje muri commentaire nabonye yambwira ngo bazontangira ngo like nta ngora nari kumwariha yego nkunda like cyane gusumba sinzire ko kode uba ufise cyo ngirako kugira ngo ahubwo MC Benita ahubwo wotubwira ibyo tugomba kuyagako ku mirongo y'urugamba ko ni byinshi umwanya tugomba gukoresha muto cyane kugira ngo abantu itubarambire yego bon tutaje ku mirongo y'urugamba rero Codido Black Namse Sanguzi ndafise akantu amakuru naronse sinzi ko mu mama yaronse naronse amakuru avuga yuko ari ritabara iriko irinjiza abandi bagwanyi muri ritabara irikiriyubaka amajambo wabikuye mwererewe nababwira amakuru Jesse nkunda amakuru adafise ivyemezo ikintu rero impamvu rero mfise nabwiye ko mfise ivyemezo bonye n'ubu basigaye bavyita urazi ko tahara babitangaza ubu basigaye bavyitangariza ati twege ubuye babigira official ku mbuga zabo biriko aho nyamba biri kuransinzi neza cyane bene utaranahogora yego mu byukuri iyo point ya Red Tabara ntabwo nari nshaka no kuyivuga kubera iki ntabwo nashaka no kuyivuga ko kubera ko nza gusanga kumbure no wangiye kumena amabanga oya nta burya narayimenye kera ndibuka ko twakoze n'ikiganiro ku munsi wejo nimba atari dimanche si je me trompe twerekana n'amareresi y'abasirikare bariko binja muri Tabara aha ngomba ndahavuge ko abasirikare canke abasivili bagomba gutozwa kugira ngo baba abasirikare ngiye muri Tabara iyo mvuze abasirikare ni wamaze kuba umusirikare iyo mvuze abasirikare ntiwitiranye uri umusivili ni wamaze kuba umusirikare wewe ntuvyitiranye koma unkundire wumva iyo ngiye kuja uraza gutahura ko mvuze abasirikare banyabo bato apana abasivili sivyo ariko rero mutasanguze nubwo wagiye kwishura je ntabwo ari bwimba ikibazo nacyakubaza ubundi sagomba bishuri numvise ikibazo kuko wowe turamenyerana cyane yego ugucimenye cyo ndakibona ibyo ugiye kubaza ntacyo bandanye mu bisanzwe ndakunganiye wagiye barugiye kubaza uti ari mubona ko intambara mu Burundi igiye gusekera neza cyane kuko abanije kwiyongera ko abarwanyi tabaziri ko intambara ishushe kandi mu mbabarire y'ababenita mugandi kamera cye yihenda ngo abasirikare sinihenze ko abasirikare gute sinihenze ni mu mbabarire mwumve n'impamvu navuze ko yaba Kodi yaba Benita yaba n'umuntu ariko aradukurikiranira ikibiriraho yaba n'uzodukurikirana tutakiri ikibiriraho sinkeneye ko mudosubira kumbaza ku bwa kino kibazo cya Tabara ngomba ndacisho inifu pour tout sivyo mu bisanzwe Kagame numutoza mwiza cyane aha mubumve neza ndakumva kabisa muvuze Red Tabara ciye kuri Kagame yego Kagame numuformateur mwiza cyane hano mu karere yego mu byukuri nuwo kwangura kwabo aremera ko ruzi kunyara ya madefo yari afite na menshi oya muri ako gakino gitubanze Kagame ni kubera iki Kagame impamvu u Rwanda gushika uyu munsi rutarigera ruterwa mu buryo buri officiel nuko imihari yitwaje ibigwanisho yavuga ko igwanya leta y'u Rwanda Kagame niwe yayubatse ahantu murahumva cyangwa yari hararayigura ihari nubwo ko yayiguze iyi mihari yaravutse Kagame acayishiramwe imitahe aba sponsor dufate ko bavukanye Kalashnikov 200 Kagame yacashiramo umuzirikare wese we mihari yacamu inko utarayifise kugira ngo kibi kirobere gikwije amakonisi urumva mu Kirundi bavuga ngo ngiyi mbwa yawe kubonye igatangura gukuga haba hari ubundi yayigaburiye yabonye ugisebuci haba hari undi yayigaburiye Kagame rero hagezaho abarongozi abafondateur ba FDLR n'aba FRN babona abarongozi babo nk'ibigarashwa Kagame akaba ariwe bakomera amashi
kari wari karabafasha none kari we yabahaye inkoho akabaha munition ariko tukiraho zijya nkoho mwashaka zije kurasa abandi koko Kagame yabahaye ibigwanisho mwashaka bide bigwanisho baje kubirasisha he hama ibigwanisho Kabila yahaye bano ba M23 dote washaka bije kurasa abandi none nyine washaka birase abandi Kabila birumva washaka birase Kabila nyine umunyarwanda oyaye tuje ngaha nyine Kabila bahaye ibigwanisho washaka birase Kabila no murakoze tubandanye rero navuze Kagame yabibahaye kugira ngo babimurase none ushaka birase Kagame ari we yabibahaye hano ushaka ko mugurukira hano ndiko nderekana professionalisme ya Kagame mu gutoza aka kantu narakamwigiye ko Kagame kandi vraiment ndazi ko hariho n'abandi benshi bakamwigiye ko na Tshisekedi yakamwigiye ko nje no kucishura nerekana neza yuko okay turavyumva n'abarundi aka kantu twarakamwigiye ko Kagame okay bivuze ngo rero niyo mpamvu nateye kubabwira ati ikibazo ca Red Tabara tugiye kukivugana une fois pour toutes ntabwo maze okimbaza vraiment turiko tubona nkuko MC Benita yabivuze muri Red Tabara hariko hinjiramwo abagwanyi bashasha kandi benshi aho je naciye mvuga nti n'abasirika sinzi ukire cyase yo kumera neza kimeze neza tubandanye okay murakoze tukiri hano nyene niho ndi mwibaza ko Kagame yahereje FDLR bigwanisho aha FRN bigwanisho ntabahe n'abasirikare baza kubafasha gukwiza effectif no gucunga ibigwanisho vyiwe yategeza kubabaha exactement yabahaye inka n'ubunge n'abunge très bien merci beaucoup aha ni mwumve ngo aba bantu bariko binjira muri Red Tabara dutahore kino kintu Red Tabara yabariho ryari après 2015 sivyo inyuma ya Sheikh Bagze 2015 hano mu Burundi kuva kiriya gihe gushika uyu munsi mwari bwigere mubona Red Tabara ikora recrutement bakanabicisha ku mbuga mukanabumenye jamais bitanguye ubu bisobanura iki rero Red Tabara yaronse sponsors yaronse umusponsa basanzwe bafise Kagame umutrainer sivyo bari bakeneye asanzwe anabahereza tuski irvel mugabo baronse abandi bafatanya bikogwa bashasha bande babaha ibigwanisho bakabaha n'ingabo okay mbwira uwumva n'umwana w'umurundi Jesse ndi niyo mpamvu Benita sinzi nawe reka bitahura niyo mpamvu yari karaje gukura navuze iki kibazo ntimuze mwongere kukimbaza kubera ko wanashaka ubu aho bigeze nanje ndashobora gufasha Red Tabara recruitment kubera nzi neza ko urakunda umugambi wayo je ndazi imigambi yabo se mugabo kubera nzi ko ubutegetsi bwa ibyo ntabyo nzi ariko nivyo bavuga nta n'ibyo ndanitayeho sivyo impamvu mvuze ko noshobora kubafasha gukora recruitment nuko nzi ko muri Red Tabara ubu hariko hinjiramwo n'ingabo izo ngabo zizoza cyane za RDF nababwiye nimbwira uwumva n'umwana w'umurundi sivyo keneye kumviza niyo mpamvu narafashe igihe gikwiye nka musesanguzi kuri BF nsemerera mbwira abarundi muri ko muhendwa ubuzi mu Burusiya muri ko muhendwa ubuzi ahatandukanye mugabo destination ni hehe muri Kongo mwisanga muri Red Tabara ego burya nagomba nshimagize abubahwa bumvise kano kamo mu kurinda abarundi n'uburundi bahitamwo gushira uburinzi muri menace ego muri menace niho bashize uburinzi burinda abarundi kugira mu bitahure cyane gusumba sinda nahatye nimuze mutangare iyi Red Tabara nyene ishikanywe Kigali intambara zice zitangurira mu Rwanda ibi ntibize batangaza ni kubera iki formation
ya Kagame. Nibaze kutahuritse Bede Tabara abari yijana intambara Kigali mbwira uwumva n'umwana w'umurundi baze gutera ku mwantrene mugabo wasubwiye ko ibigwanisho Kagame yahaye barege Tabara cyangwa se abayimventuruwa bidashobora kurasa Kagame gutire badusubira Kigali kandi tujewe sinavuze nyumviriza neza sivyo sinigeze mvuga ko Kagame yahaye ibigwanisho Red Tabara yabihaye FDLR navuze ibigwanisho Kagame yahaye FDLR n'ibyo yahaye FRN ntibyari gushobora kurasa u Rwanda. Yabahaye ibigwanisho byo kurinda u Rwanda. Mwe bitahura bino bintu none imbwa ntikuga imbwa ntikaze ego umusumaje ntimujya ndiramujya none irajya wo mu rugo alo kiretse yasa niyo mpamvu rero mutotangara mwumvise Red Tabara yashikanywe i Kigali na Kagame mugabe intambara Red Tabara igaci zitanguriza i Kigali. Navuze ko muri Red Tabara ubu nta muntu ugenda asubira gukomera indi ngo reka kujya muri Red Tabara wapi ndazi ko harimo ingabo ndabizi mugabo uzohitamo kuja muri Red Tabara azobahisemwe nabi ntawe nzotera intege mugabo nta nondo sura kubuza inshuro nabivugiye kuri social media nsemerera nerekana imikino bano bigize abahinga bakoresha mu kurokirita abantu bababesha tanto bagiye mu Burusiya tanto bagiye muri Irani tanto babaronke buzi butandukanye. Navuze kandi ko nashimye abubahwa bahisemo gushira ubwirinzi bw'abene gihugu muri menace. Mugabo Jason tawe ya mpamvu bavuga yuko ukeneye kuba umusponsor wa Red Tabara. Haje navuze ko ngomba kuba umusponsor. Ushobora ndashobora kwifasha gukora ko kiritemo. Ego. Kuko nzi ko hajeyo n'ingabo. Muga nubwo wanze ko tubwiza ngo twabigeneye kuzimenya. Yatujijije cyane. Yatwicishije amatsiko. Nsoma commentaires zibizanyuma. Uyagize ati Red Tabara bo baronka abafatanya bikogwa bareka twe duhagaze kwiragijya nyakwigendera nyine cyo Perezida Peter Nkurunziza yadusigiye iragi ngo nta ntambara izosubira kuba mu gihugu cy'u Burundi. None iyanyuma navuga gute Musasanguzi Tabara n'ukuri babungere basuye kwibonekeza ngaha mu Rwanda n'ukuri si kinyoma babuze aho barengeye bamaze kubona ko kabaye hasigaye ifirimbi gusa babungere nababwiye ntimuze mutangare Red Tabara ari ikwegiye mu Kagame yabazanye mu Rwanda haba mwumva intambara zitanguriye hariya i Kigali nimuze batangaza kandi navuze kandi ko mbwira umva umwana w'umurundi sinzi impamvu mugo mutabitahura mugabo muri commentaire mbona bamaze kubitahura abandi cyangwa umunyarwanda nta cyose nico kimwe sinzi abandi babitaye sinzi impamvu mutabitahura ariko turashaka amatsiko dufise hashoboka ko n'umureka dukukira asa no matsiko turashaka abarundi bavuga ngo ndi imbere yawe ndabo kurukumu yisaturire kurukumu yego kabisa ya abantu tubandanya tugira live vraiment kuko muri moko turabaha amakuru ameze neza kana cyose yatari ivumbi kabisa. Musesanguza tubwire mu bisanzwe nimba Red Tabara yatangiye kugira ko kiritema sivyo igafata abo yinjije muri Red Tabara bataramana amezi nabiri ikabashira ku mbuga ngukana bumenyi bakerekana ko bameze neza bahamagarira n'urundi gwaruka kuba joininga kuja muri Red Tabara sivyo atavyo mwari bwigire mubona d'abord bentabya mutangaje ahitamo ko tuza azana kino kibazo ngo tugisesanga cyane gose nanje navuze nti leta y'u Burundi yarabonye ko Red Tabara bino bikorwa iri kirakora ari menace ku Burundi mugabo mwibuka iyo nahereye natangiye kubabwira ko Kagame ari umuformateur mwiza yahaye ibigwanisho
n'abasirikare FDLR abamugwanya na FRN kugira ngo ntibaze kumurasa bamurase sibyo nce ndababwira nti rero natwe indongozi zacu zahisemwo kudukingira zifata ingabo urakoze zijana muri menace none ikibazo kiri nibiko mudaca gutaho je mugaho hantu jerekana umve rekana babwiye ico maze gutahura be sasa muzavuga kutubwira yuko hari izindi ngabo zajanywe muri menace jana muri menace ingabo ntiziri menace ingabo zagiye kwifatanya na menace ingabo zagiye kwifatikanya n'abagomba gutera Burundi none ikibazo kirihe mu byukuri bisigura neza yuko hari abasirikare b'u Burundi bariko baraja muri leta ivyo niwe ubi oya dusobanurira nawe nabinte niwe je navuze ikirundi cyumvikana baze muri commentaire navuze ikirundi cyumvikana yuko mbwira uwumva ni umwana w'umurundi umugabo yavyaye umwana acamwira ati mwana wanje witwa mbwira uwumva udashaka kumva nawe uzomwihoze bisigura yuko ngaho uciye umurongo utukura harwanditse ngo très bien magnifique uyatahuye kumbure n'abandi baza kudufasha muri commentaire musibe nita tuye tutahuye turaza gutahura muri commentaire ndazi kumurandika muri benshi turaza kwifashisha ayo ma message muri kumurakoresha kugira ngo dushobore natwe kwitahuza ubwacu kumusanguzi yatujanye mu nzira tutazi oya n'inzira twazimiye n'inzira yoroshe abantu bayitawe gusa cyo mu munyacu nuko rero ditabara bariko baguza abagwanyi nkuko Beta bivuze bariko baguza abagwanyi kabisa kandi bariko barabaronka benshi kubera amayire bakoresha mu kubahamagara kandi rero n'ibigwanisho bariko barabironka mugabo kwa muri ditabara bo barabizi cyane kuturusha none wowe uhamagaje umusivile kwinjira mu kiroberi wawe umusivile agacegenda afise mikarashi cyangwa akagenda afise karashinikove urumva agaca nyene yicara ukamwigisha kandi yaje yizaniye ivyo bumva ari amahoro mu by'ukuri oya mana yanje muri kumara hari umuntu haka ko nigeze kumva hari umuntu atarazi gutwara ikinga ashaza guhena umuntu acaza kubwira umuntu ati je nshaka kunyigisha ikinga aratangura irya mbere aramigisha arayumbagirika amugeza nkajya irya kabiri bigenda uko ahongera amugeza nkajya bazigiye gatatu yamubonye reka atera wima ku mudugo yarengeye urumva yigeze gatazi gutwara ikinga kugira gibe agano sinzi gukunda ndagatambuye kabisa donc amwambwira katakinga agaca yigusha hasi inshuro igira gatatu yamubonye umuduga w'umwana uyu muri commentaire ageze ngo mukomere bwana musesanguzi ndabumviriza buri munsi olala isi ndayibone uyagize ati mana ni wihorere twabyumvise ubundi ati twabyumvise twatahuye Benita jewe nayibahaye okay musesanguzi mbaramukije reka twibandanye gutotahura ntiyobari umurundi nubwo niba mutatawe gushika ubu turabarundi ntabwo turataha baradutahuza kodi yayifuza kuza gutahura muri commentaire reka twibandanyirize ariko nsaba abantu turi kumwe muri kino kiganiro cy'ibiriraho babanyangira live vraiment like nako wayiduhaye ntaye twongera nkuko yavuga muri commentaire like nako yongerwa ahubwo dusaba bari muri live bose babikore umukunze kabisa kuko like ni nkeya dukomeze kubandanya turyoherwa twese reka twibandanyirize rero tuje ku mirongo y'urugamba musesanguzi niba kuri double attack ndafisa oya mumbare gato introduction kunja ku mirongo y'urugamba hari amakuru naronse yuko FARDC yarashe indege zitatu zo mu bwoko bwa drone z'u Rwanda yazirashigiye cy'isaha 9 amadrone ubwo yariko ngo asa n'ayakoroka aja amanuka ku kibuga cy'indege shikavuna ni nkuru ndonse ishite ko nija muri nta mafoto office cyangwa iyi nkuru rero nzoza ko neza ku munsi wejo ndazi ko mwebwe ataba ariko tutaraja ngaho onanje hari amakone narosa avuga yuko kibuga cy'indege cya Kavumu bien sûr hari indege zaguma zihabonekana kumbure urashobora gusanga ari suite
y'ivyo abenegihugu muri Kavumu ariko baravuga, ndetse abenegihugu bari bagize n'ubwoba bavuga ko izo ndege zishobora kwagirira nabi canke hashobora kwaduka icuka kibi kubera ko bariko barabona ko izo ndege zishobora kuba ari iz'u Rwanda ziko ziza zisukira cyane. Ivy'izi ndege kodi sinzi, sinokwita imbonera kure, sinovuga ngo je imbonera kure nazibonye kubera ko ntibaransha mu ntibarambyara, reka ndakwita imbona kure tuvyita uko nta ubona kure, je ndimbona kure kabisa. Na ayo makuru nashoboye kuyakwega aho ibitangazamakuru biriko biratwara ugutandukanye, sivyo? Hari ibitangazamakuru bindi vyaronse mugabo bigaca biyagoreka ngo ni indege zine ngo zariko zitwara abagwanyi muri Minembwe w'u Rwanda. Mugabo sifo shifo kodi gushika ubu ndababwiza ukuri, hariho abantu batarashobora kumva gutahura situation y'umutekano iri muri Minembwe. Bien sûr, nanjye cananga hakume tuza kuhaza cananga mugabo kubwiza indege mu vyukuri zaje ku kibuga c'indege ca Kavumu, sivyo? Ubwo zariko zizana abagwanyi b'igihugu c'Urwanda, donc aba RDF, mugabo bari muri Kongo tubita abagwanyi cyangwa ngo twita abaroberi nyeshamba nico kimwe. Ubwo zariko zizana abaroberi hano ku kibuga c'indege ca Kavumu kugira ngo babadugane muri Mwenga. Hari ibintu byakoretse ejo na hirya ejo kodi ibitangazamakuru bitigeze bivuga aho bita muri Kasika harakubiswe inyenzi umu RDF agenda kunkumura amatwi. Aha ni muri Mwenga muri Kasika. Rero bafise amakuru yuko zimwe muri izi ngabo zazanywe n'indege z'u Rwanda yuko hari zigomba kandi kurungikwa muri Kasika, izindi bazironderera inzira barabiko zoduga gutanga umusada hariya hejuru muri ho plateau ya Fizi. Birakunda ariko bwana Musisa ngo byara akantu uvuze uvuze ko izi ndege hari abavuze canke abashimangiye neza yuko zava ku kibuga c'indege ca Kavumu zerekeza muri Minembwe, ariko nyamba koko ibi bintu vyo bari vyo zino ndege zako zerekeza muri Minembwe. Izi ndege sivyo, nta ndege zagiye muri Minembwe, hari Kavumu. Nyamba ari ivyo koko sivyo, zo bari za FARDC. Voilà, namba ari vyo kuko nta ndege y'u Rwanda magingo aya ishobora kuba yokoroka ku kibuga c'indege ca Kavumu ca Minembwe, plutôt ca Minembwe. Bitokunda ndafise impamvu mvuze ko bitokunda kumbere n'ibyo turaza kuyizako mugabo mwumve kuri iki ca Kavumu byateye urujijo abenegihugu ba hano muri Kavumu, byanabateye n'ubwoba aho bavuga bati noneho kagiye kuba ishano rigiye gucika umuzumbu bw'Abanyarwanda. Ati kuko bano basirikare ni benshi bako baza ngaha, kumbure FARDC yashobora no kutabakundira ko basohoka, ugasanga dusubiye mu icuraburindi nk'iryo twari tumazemo igihe kitari gito hano muri Kavumu. Reka rero twibonaniriza by'isanguzi twinjire neza rero ku biriko biravuga ku mirongo y'urugamba, aho mfise amakuru yuko numvise amakuru avugwa cyane henshi kabisa n'abantu benshi bagumye babimbaza teswe point 0 yo biri mu maboko ya M23 bimeze gute? Urakoze cyane Benita. Ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda biriko biravuga ko point 0 iri mu maboko ya M23 twigwaneho RDF na Reditabara. Ibitangazamakuru byinshi cyane biriko biratangaza amakuru. Ubwa mbere ni mumenye ko point 0 ya mbere ni ya kabiri niyo veru yo kwinjira Minembwe. Urumva ni point très stratégique. Udafise point 0 Minembwe ubu yirimwo nk'agati gashinze mu bugaragwa katagira n'imizi. Iyi point 0. So rero ku bantu bibaza ko Minembwe point 0 yo biri mu maboko ya twigwaneho, j'aimerais bien vous en souvenir ibyo twababwiye ku munsi w'ejo. Abasirikare b'u Rwanda baduze ngo bagiye gutanga umusada muri Minembwe, ejo bataye inzira baca muri point 0. Ayo bahaboneye twarayaberetse.
harabihenze barihenze baciye muri point zero ngo bagiye gutanga umusada muri Minembwe ayo bahaboneye twarayaberetse ejo urumva barakubiswe ingugu mu vyumve barakubiswe ingugu abasirikare mu Rwanda canke bo babaciye kubera ko hiriwe haravuga ko point zero yabaye no kwabaye gutakaza adresse erega kuvuga ko point zero itombe bivu nizi ntambara zo kumbuga ngukana bumenyi mugabo abasirikare ntibafise amaradiyo none barakomunikana n'abandi abasirikare bo barazi ukuri barazi realite y'ibiriko birabera muri Minembwe ibi by'itangazamakuru ntibavyumviriza ngo babikorereko wapi rero barihenze ku nzira baca muri point zero mani barabameshe bihagije kabisa bihagije mwarabibonye ingene byagenze rero tukiri kuri point zero mwabonye ko na FARDC yasohoye itangazo ibwira abantu iti nimureke gusasira indava ayo makuru y'ibihuhwa ariko aracishwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibitangazamakuru bitandukanye point zero iri mu maboko ya FARDC kandi point zero icunzwe neza cyane gusura ko sinzi kuvyibuka muri point zero hari kidasanzwe cyahabereye wa mutangazamakuru w'u Rwanda Isapercom Boss Malipo yavuye muri studio igihe bambuga point zero iyi ni histoire itadufunze kuko yari amahamuye pe Malipo yebere muri studio akarani mu rugamba yumvise ngo urugamba rwabo rumeze neza amadungu gakoza amateka avuye muri studio ati ngiye ukamera imirambo live ngiye ukamera ibiziga live y'abarundi baguye muri point zero sha Imana cimugaba mu maboko y'abarundi fenaye inyuma yo kumubona muri studio umunsi wa nyuma mbona Malipo namubonye bamahambiriye mu birago bamurije moto ari kiziga uwo musore nabona Malipo muri point zero kuva kiriya gihe nta musirikare watwigwaneho arongera kwinjira muri point zero ngave yari muzima nta numwe nari umusirikare wa RDF arinjira muri point zero ngahive ari muzima ntawe nayo erega na Malipo nubwo uvuze ko yari karavuga amakuru muri studio yarasanzwe n'umusirikare turabizi saje se yari umusirikare aba ba Malipo ushaka no mu Rwanda aba ba Mwanandake ba Kenisi nabo bararasa aba no saba singotanyi no Kenisi n'aba RDF sivyo nuko kumbure batabigaragaza neza iyo bagiye kuri tele bagenda bafise n'inko sivyo hari amakuru n'abashaka kuvugira ngaha y'ibyo bajya bagenda bakora tuvyinyo gusa mwumve ko bijya bitangazamakuru byo mu Rwanda byinshi n'abasirikare burya bahabwa amategeko na DMI iperereza ry'u Rwanda nibyo ribaha amategeko ribapangira agenda uyu munsi muvuga ibi uyu munsi muvuga ibi uyu munsi muvuga ibi muzokora ibi wowe furani tere jour uzoja kuri front line hana kadufise operation tugomba ko bizogenda ukunuku kandi bahabwa na freedom mission bakora muri case noire bakabahereza kitu kidogo ibi rero nuko bimeze nuko bona sasa muzitukira ngaha nyene muri point zero hari amakuru avuga yuko hariko harongerezwa ingabo ku bwinshi ingabo z'undi cyangwa za FARDC ndetse n'ibigwanisho bidasanzwe kumbure bahari kidasanzwe babumvise reka nkubwire ikintu kimwe kodi sivyo aha muri point zero kumva ko ho bahongerejwe ingabo uyu munsi wenda ushobora sivyo mugabo umenya ko ingabo zataka Minembwe ajya amapoint menshi muri Minembwe n'ikitusa zihagukira muri point zero warubizi nukuvuga abagiye gutanga umusada hatandukanye bashikira muri point zero rero kuri ubu nkuko tubikesha bene gihugu bahariya babonye abasirikare benshi b'abarundi amakuru ari na rose bariko berekeza hariya muri point zero bitavuze ngo nabagiye kwicara muri point zero kuko muri point zero nta kidasanzwe gihari ahubwo nabagiye gutanga umusada nabagiye kugira ngo
Minembwe ibe bien occupé hama ibe na sécurisé bihagije cyane ya abasirikare baduze kandi ntimuze mutangare no mu bisabandi baduze na hirya yejo kuko wumve ko Minembwe yakenyerewe ku neza cyane ku nabi tugomba kuduza twumva amakuru muri Minembwe ngo abene gihugu bagiye mu mirima abene gihugu bijumbu byinshi inka zabene gihugu byagenze tutacumva amabombe inka yavya ari namakuru dukeneye inka yavya none inka ni umuntu rero ari gitangazamakuru cyo gikorera muri Minembwe naho rankurikirana cyatanguza amakuru ngo uyu munsi ngo bwakeye neza ngo abaturage ngo bazindutse ngo batwara ngo inka zabo ngo kurisha ziri kurisha neza ngo abarimyi bazinukiye mu mirima ariko sha harazi imisi badatanguza ivyo harazi imisi batanguza ngo abarundi ngo baguma ngo bigwiza ari benshi ngaha abarundi reka twibandanye inzimzi zisanguze sinzi koko diye bafite icyo yongirako ahubwo ngo dushobora kuranga twerekeza ku musozo turangire duse nk'abayaga gatoya hano muri Irundo aho habonetse nk'ahumvikanye bombardement y'ukuntu FARDC yarashe M23 ese byari byifashe gute duhereye kwa Kodi byagenze gute iyo bombardement kugira habe byari bimeze gute merci beaucoup MC Benita iyi bombardement yabaye muri Irundo n'amakuru nagenda soma ku nyamakuru giye bitandukanye bikora ngaho kutaka bwa Kongo harimo za actualité n'ibindi binyamakuru byinshi bisanzwe bivuga ukuri kwiriko birabera ku butaka bwa Kongo biravuga ko habaye bombardement yakozwe na FARDC ngaha muri Irundo kandi saho gusa bavuga ko habaye bombardement no muri bidego baravuga yuko habaye guhangana hagati y'inyeshamba z'u Rwanda n'inyeshamba z'u Rwanda Prito na Wazalendo na FARDC ibi byose n'ibyagiye biravugwa ngaha ku mirwano yabereye ngaha muri Minembwe ho zumva ko ari Minembwe je icyo natahuye kumva bombardement cyangwa kumva FARDC yarashe ibindiro by'inyeshamba icambere bitanga icizere kuri koresha FARDC kubera ko ikirere baba ariko baragikontrola neza ushobora gukoresha ikirere uwo mwanya utagifise kubasha mbwe twari tuzi neza yuko haraheze iminsi bariko baravuga ko ikirere inyeshamba z'u Rwanda zashizemo amadrone menshi ariko guhera muri ngo hirya y'ejo ntibyasubiye kuvugwa ibi rero n'ikizere cyuko FARDC ishobora kubifisa ubugenzuzi bw'ikirere ngaha muri Minembwe ikindi nacyo kubijanye ni guhana amabombe n'amasaso byumvikanye aha muri bidego tugeneje kuraba bidego ahantu iri bidego iri muri Minembwe sante duca turaba koma ibi bintu byabere ngaha muri bidego Minembwe sante kandi tuzi neza yuko inyeshamba zatwemeje neza yuko FARDC yasohotse nabanza reno ngaha muri Minembwe sante fati eske barasanye n'amajini bimeze gute rero iki kintu kitwereka neza yuko ivyo bavuga kenshi bisubiramo bakongera bakibesha kuko bacavuga ati aha muri bidego ingabo z'abantu na FARDC zisha bene igihugu 27 kandi siko kuri abo twe tugiye kuraba ko tuzi bahavuye mwabivuze bahagarutse koma irese inzu musango zera bikavyumva ibijanye n'izindi mizaba abagabo je ndabita abagabo reka mvuga ikintu kimwe Kodi mu bisanzwe izi ntambara ziko zibera muri Minembwe kandi vraiment nuko biriko birambabaza cyane kuko abantu benshi batiriko barabitahura Kodi izi ntambara apana Kongo yose je dis bien Minembwe je précise Minembwe nimuzishire kure n'intambara ziriko zirahuza Irani na Israel canke nkaziya ntambara ziko zirahuza Uburusiya na Ukraine kubera ko amakuru asohoka siyo abarayukuri kandi uko nukuri pe mu byumve amakuru asohoka siyo aba arayukuri uti kubera iki aho gusa bitandukanye na Minembwe nuko Minembwe bidashobora kuzofata ukwezi bitarasobanuka inkende itarakubitirwa ku giti niho bitandukaniye musanzwe muri Minembwe abantu benshi gushika ubu bazi ngo igisirikare ca Kongo n'abarundi baratekejwe barirukanwa baravanwayo ibi niko abantu benshi babizi niko banabivuga mugabo la réalité des choses jewe
nimba ndiko ndabesha ubwanwa buce buhunguruka prema buveko buce buhunguruka buveko bucika ubwoya nuko nzi neza ko muri Minembwe hariyo coalition ya FARDC muri Minembwe ça je sais bien nuko tugira n'amabanga nyene tutatuma bise gushira aheru ngo tuze twemeza abantu kuri imwe n'ibindi rero mugabo umuntu agera nakurikirana nivyo zino mbwebwe ubwazo zivugira ivyo zino mbeba zino ntakebwa zivugira zirivuguruza FARDC FDNB Wazalendo barabakubise babakura muri Minembwe centre babaka point zero none mbugwa kodi aha muri Irundu sivyo aha muri Bidegu ni bande bariko baraharasanira tuvugana point zero barabiruka Minembwe barabiruka na point zero barayibambura cyane baje kugaba ibitero muri Bidegu na Irundu bavuye hehe tuvugana ukuri deuxièmement izi ndege z'u Rwanda kubera iki aba bagwanyi bagomba kuja muri Minembwe zikabatwara Kavumu Minembwe nta kibuga c'indege gihari ahubwo nyine ikibazo kubera iki ziba depoza Kavumu bagafatwa amaguru baduka kandi bafise control ya Minembwe nta kibuga c'indege gihari kirahari tuvugana ukuri none nibiki bajya abasirikare b'u Rwanda twabahaye amafoto jo barashwe hadi si muri Minembwe barasiwe neza barashwe n'imivejuru barashwe n'amadaimoni kandi sinabo bashwe cyane barirashe no ibi rero nibyo tubwira abantu mw'abantu mwe mbwira uwumva ni umwana w'umurundi nzobabwira ukuri ushaka kumva udashaka nawe abyirekere azumvira kuri intambara Minembwe ukuri kuzoza gutahurika ari hahandi ko dekana buri kintu kimwe kibabaje muri Minembwe abitwa ngo nibifobagane mwana wa mama n'abene gihugu kubera icizere bari babaremyemo kubera ideology bari barabashizemo ntibariko bariyumvisha uburyo bariko babanye n'abaFARDC ntibariko biyumvisha uburyo abarundi babanye birabatangaza ni nka kwa kundi za ntumwa zabona umukama Yezu yazutse ati yani turaye mu biganza kari wewe bakabiraba ate bagabo ni wewe niko bifata imbere y'abarundi babazi yuko barinze bahashika baje babategura kwica babica bakarimbura bakarigita atakindi kibagenza ibi nivyo ariko biratangaza muri Minembwe abashoboye guhungana rero n'inyeshamba zahunze bobo niho bagiturira bavuga bati bene wacu barahonye baraheze imiryango yacu yaraheze mu gihe abandi bibereye mwiraha wako napata burudani wako na burudika nta kibazo na kimwe ko FARDC irabana n'inyeshamba rero muri Minembwe mu by'ukuri nuko byifashe mu byumve neza intambara ntabwo zirahera muri Minembwe ubufasha afande Rugabo yaronse yarabuhawe uvuye kwa shetani bwo kugira ngo bagume bapfa bwo kugira ngo bagume banafatwa miriwa na shaka Rugabo ni watari mu gupfa kinaraza ka video cy'uno munsi uribaza ko atari kumuhenuka Rugabo avuga ko ariko yondeshwa n'umunuko ngo biziga by'abarundi ukamenga ibiziga by'abatwigwaneho biramota ya nyambari kanukirwa n'ibiziga by'abarundi ko ndamubona kugeza ubu nawe nubwo wari nukira sinzi ko mazi imisi kumuraba bidareka Benita Rugabo yabuze umuhamba yapfuye agenda muri make exactly